Perezida wa Uganda ejo yahaye ikiganiro cyihariye televiziyo y'Abafaransa France 24 yumvikanisha ko leta y'u Rwanda yafunze umupaka uhuza ibihugu byombi. Ibikubiye muri icyo kiganiro tubigezweho na mugenzi wacu Temistocle Mutijima uri mu Rwanda. Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Uganda bakomeje kwitana ba mwana ku ntandaro yo kutarangira kw'imibanire mibi iri hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi. Mu kiganiro aheruka kugirana na televiziyo mpuzamahanga y'Abafaransa, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yavuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwafunze imipaka ari nabwo bukwiye gusobanura no gutanga igihe iki kibazo kizarangirira. Ni mu gihe mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame nawe yaherukaga kubwira abanyamakuru ko ikibazo kiri ku ruhande rwa Uganda ndetse ko ubutegetsi bw'icyo gihugu nibubishaka ibibazo bihari bizarangira. Ikiganiro cyihariye cya Perezida Museveni n'umunyamakuru wa televiziyo France 24 yo mu Bufaransa cyagiye hagaragara kuri uyu wa gatatu kiribanda cyane ku bibazo by'umutekano bigaragara mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika. Bigeze ku kibazo cy'u Rwanda na Uganda aho imipaka ihuza ibyo bihugu imaze imyaka 2 ifunze, umunyamakuru yabajije Perezida Museveni niba hari icyizere ko imipaka y'ibi bihugu by'ibituranyi yafungurwa vuba. Iki nicyo bwana Museveni yamusubije. Wajya kubaza uwafunze imipaka, sinjye wafunze imipaka, twagiranye ibiganiro duhujwe na Angola mu myaka mike ishize. Ntacyo byatanze. Sindabona imipaka ifungurwa. Umunyamakuru yakomeje kubaza icyaba cyarateye imibanire mibi hagati y'ibi bihugu byombi n'ibirebana n'amagambo ngo yaba yaratangajwe na Perezida Kagame ko Museveni ari we ntandaro y'ikibazo, yibona nk'umuntu ushaka gutegeka akarere kose agatoteza abategetsi bagenzi be. Perezida Museveni hakanye kuba yaba hari uwatoteza mu bategetsi bagenzi be mu karere ku ntandaro y'imibanire mibi n'u Rwanda ho ati I don't want to go into that because Mr. Kagame. Ibyo sinshaka kubyinjiramo kubera ko bwana Kagame atari hano, ntori n'urukiko ku buryo najya kugusobanurira aho mpagaze kubireba bwana Kagame. Ku bibazo biri hagati y'igihugu cye n'u Rwanda, Museveni imbere y'umunyamakuru yagaragaye nk'udashaka kuvuga byinshi. Mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yaganiraga n'abanyamakuru batandukanye kuri iki cyumweru, ikiganiro cyanatambutse kuri televiziyo y'igihugu, yari yagarutse kuri iki kibazo avuga ku by'ihohoterwa rikorerwa abanyarwanda muri icyo gihugu gituranyi ari naryo ubutegetsi bw'u Rwanda bwahereyeho bufunga imipaka. Yavuze ko icyo azakora ari ugutegereza no gukomeza kubwira ababikora tubabaza atari ko ibi ni iki murabikorera iki, dushakisha uko wenda amaherezo bizarangira, ariko ntabwo byarangira kubera ko ntawe twe tubigena, ntawe twe byaturuka uko birangira. Uko bitarangira bizaturuka ku babikora cyangwa ababigena hanze igihugu cyacu, aho nta bushobozi tuhafite, ba nyirabyo nibo bazahitamo icyo bakora. Mu mezi make ashize u Rwanda ruheruka gushyirwa mu majwi ko rwaba rukoresha akamashu k'abanya-Isiraheli mu gutata abanyamakuru, impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitiki barimo nabo mu bihugu bituranyi. Mu banyapolitiki bagaragajwe ko bakoreshejwe hako kamashu harimo n'abategetsi bo mu nzego zo hejuru za Uganda. Perezida Museveni abajijwe niba ibi nta mpungenge bimuteye ati byaba ari ugutigisa baneka ngo bakora iki ngo bamenye amabanga yayo. Ariko niba ngira amabanga ntayo wabasha kumenya kubera ko amabanga ari mu mutwe wanjye ntari kuri mikoro. Ibi biganiro abategetsi bombi bagiranye n'ibitangazamakuru mu bihe byegeranye bisa nk'ibigaragaza ko ikibazo cy'imibanire hagati y'u Rwanda na Uganda atari ikibazo kizarangira ejo cyangwa ejo bundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame we yanabaye nk'utunga agatoki uyu muturanyi wo mu majyaruguru kwinjira mu mishinga igamije gushyira u Rwanda mu kato. Aho yavugaga ku mushinga w'umuhanda uhuza igihugu cy'u Burundi na Uganda unyuze muri Tanzania aho guca mu Rwanda, ndetse n'isanwa n'iyagurwa ry'umuhanda uhuza Kongo na Uganda wambukiye ku mupaka wa Bunagana. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwaraye rutaye muri yombi umushakashatsi akaba n'umunyapolitiki Kayumba Christopher. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa abaye impurambuye. Amakuru yitabwa muri yombi rya bwana Christopher Kayumba yatangajwe bwa mbere n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rubinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Urwego RIB rwatangaje ko kuri uyu wa gatatu rwafunze bwana Kayumba nyuma y'igihe rukora iperereza ku byaha yarezwe n'abantu batandukanye byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjiracyaha kuri icyo cyaha. Ijwi rya Amerika rikimara kubona aya makuru ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwana Thierry Murangira dukeneye amakuru yisumbuye ku bigaragara mu byo batangaje kuri Twitter, ariko ntibyadukundiye. Bwana Murangira ntiyitabye telefone adusaba kumwoherereza ubutumwa bugufi kuri iyi ngingo, ntiyabusubiza ntiyanitaba telefone igihe cyose twakomeje kumuhamagara. Itabwa muri yombi rya bwana Kayumba rije nyuma yahamagara yari yahawe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yamutegekaga kwitaba uru rwego kuri uyu wa kabiri, ariko amakuru avuga ko atabashije kwitaba kubera umunyamategeko we atarahari.
Ijwi rya Amerika rivugana na Maître Jean Bosco Ntirenganya Sefu wunganira Kayumba yavuze ko nawe yatunguwe n'ifungwa rye kuko nta bishya yabazwaga bitandukanye n'ibyo yari yabajijwe mbere. Mu kubazwa rero n'ubundi ibyo bamubazaga n'ubundi yari asanzwe yarabishubije n'ubundi nta gishya cyane. Nibwo rero turangije asabye ko yakwata telefone aramubwira ngo ntabwo birarangira. Yewe nasohotse nyuma umugenzacyaha witwa Michel tubajijwe hamwe baraza kumenyesha atarashira umwanya muto nahise mbona Twitter yari ivuga ko bamufunze na makuru nahise mbona urumva rero birababaje kandi ubundi icyo tuzi ni uko yamaze gukurikirana umuntu adafunze kandi twabibabwiye gufunga bikaba extension irengayobora byatubabaje. Maître Ntirenganya akavuga ko Kayumba hari n'ibyo aregwa bimaze imyaka 9. Bafite ububasha bwo kuba babikurikirana ariko ni ukureba ngo iyo uvuze ngo umuntu yaziye undi viole igaragazwa na expertise medical nizere ko ibyo bimenyetso byose bigomba kuba bihari. Naho ubwinjiracyaha gukora icyo cyaha wibaza uburyo byaba byaragenze ubwo dutegereje iperereza icyo rizatanga. Mbere yuko ajya kwitabura urwego ariko Bwana Kayumba yarimo ategura kugirana ibiganiro n'abanyamakuru batandukanye cyane agasobanura icyo abona nk'intandaro yo kongera gutumizwa n'urwego RIB. Umwe mu bo bavuganaga ni Dieudonné Niyonsenga wa Ishema TV, n'umwe mu bo yandikiye ubutumwa bugufi kuri telefone abamenyesha ko afunzwe. Mu masaha 8:42 nabonye message kuri WhatsApp arambwira ati bamujyanye muri gereza. Kayumba aregwa gukorera abagore ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu biganiro bitandukanye yagiranye na Bwana Niyonsenga Dieudonné n'abandi yakunze guhakana ibirego abyita icengezamatwara riciriritse rishingiye ku nyungu za politiki. We abimamo mu kiganiro ambwira ko ari ibintu bya politiki ari propaganda iciriritse bacuze kubera ko yaramaze kugaragaza ko yashinze ishaka rya politiki. Aravuga ati ibyo nta byigeze biba ni propaganda. Kayumba wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru n'itumanaho n'umushakashatsi cyarimwe n'umusesenguzi mu bya politiki. Umwe mu bagore aregwa guhohotera ari mu banyeshuri yahoze yigisha. Uwamurega kumuhohotera mu mwaka w'2017 hagasigara hibazwa uburyo ibirego byatanzwe nyuma y'uko Kayumba amaze gushinga ishyaka Rwandizi Platform for Democracy ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Iri shyaka yarishinze nyuma yo kuva muri gereza aho yafunzwe umwaka wose ashinjwa gushaka guhungabanya umutekano ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe. Uretse Kayumba ufunzwe habanje gufungwa Bwana Jean Bosco Nkusi, uyu bari bafatanije gushinga ishyaka ashinzwe ubukangurambaga bw'ishyaka ashingiye ku bandi banyapolitiki kugeza ubu babura n'ibindi byaha bidegembya. Umunyapolitiki wigenga Bwana Buduru Rashidi Hakuzimana asanga bitari bikwiye ko Kayumba abura nafunzwe. Ku giti cyanjye nk'umunyapolitiki kuko umuntu yazaja muri gereza ari ku rukiko rwararije kumwanya ibyaha mu rwego rwo kugira ngo igihugu kigende neza, umuntu yari akwiriye kuzaja muri gereza ari uko urukiko rwamuhamije icyaha. Cyane cyane ko turi kubona abantu benshi bafungwa nka Jay Polly murumuna wacu urabona yarafunzwe ntiyari yakaburanye ariko turamubuze. Byari bikwiriye ko habaho ko twese twaringanira ku itegeko ry'igihugu. Kuva yashinga ishyaka Kayumba yakunze kumvikana mu biganiro bitandukanye atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu ibaruwa ndende ifunguye yandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mbere y'uko ashinga ishyaka, Kayumba hari aho yibutsa ko imyumvire abaturage bafite ku butegetsi yagombye guhinduka. Akavuga ko batagakwiye kubona ubutegetsi nk'umubyeyi ahubwo bagombye kubona ubutegetsi nk'umukozi w'abaturage uhembwa n'abo baturage. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu makuru rwanditse kuri Twitter ruvuga ko kugeza ubu Kayumba afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe rukimukorera dosiye igomba gushyikirizwa ubushinjacyaha. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Imyaka 25 yaraye yuzuye uwahoze ari musenyeri mukuru wa Diocese Nkuru Gatolika ya Gitega Joachim Ruhuna yishwe n'inyeshyamba zarwanyaga leta y'u Burundi. Hari ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 9 mu 1996 i Gitega. Kiliziya Gatolika ejo yatumije amakoraniro harimo ayo gushyigikira n'abandi bantu bose bafatwa nk'abakoze igikorwa cyo kunywanisha abarundi no kubunga. Mugenzi wacu uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eroje Birikaneza abaye inkuru irambuye. Ibirori byo kwibuka Musenyeri Joachim Ruhuna byatangujwe n'imisa yasomwe na Musenyeri mukuru wa Diocese ya Gitega Simon Ntamwana. Hari kuri paruwase yitiriwe Christ Roi iri ku Mushasha ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Mu nkuka ya misa yibukije ko hejuru yo kurazwa ishinga no kugira mwitwarariko wa buri gihe wo kubona ishengero Katolika rishinga imizi kurushanya kwigendera yase kandi ku mutima akabigendera navyigisha barongoye n'abakirisu ukwiyunga no kurekuriranira. Musenyeri mukuru wa Gitega yasavye abakatolika n'abarundi muri rusangi gufatira akarorero kuri Ruhuna abinginga kwamana
yaryo bitwararika kutaganzwa na kamere y'amacakubiri uko asa kose. Niko gutangaza ku itariki ya 9 ukwezi kw'icenda buri mwaka yagenywe kuba yo gusabana imbabazi no kunywana muri diocese ya Gitega kugira ngo akaranga mutima ka Ruhuna ntikibagiranwe. Turacafitiwe umwenda twebwe twabuze, turacababajwe nuko twebwe abarundi tutarashobora kumenya uwatugize imfuvyi. Uyu munsi twawufashe kw'ingingo, twashatse kuno munsi woba uwo gushira mu ngiro iragi twahawe n'uwo muvyeyi ngo dushobore gusabana ikigongwe no gutanga ikigongwe, mbere ntitunarinde kugisabwa. Umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi nawe yabwiye ishengero rya Gitega ko Ruhuna yagendeye ubutwari n'ubugabo imbere n'uko Iroma mwizera bakamuzeza igihugu c'Imana. Musenyeri Jean Ntahondere yashinze intahe y'ivyo azama mwibukirako. Murazi ko yari muremure, umushinga ntahe agamutse koko ku mubiri, nagira ndababwira uko mwamubona ku mubiri ko no ku mutima ariko yaragamutse. Ndibuka tuganira mu mwaka wari ugoye wa 1993 ansanze Roma, turiko tuvugana ivy'ingene abarundi tutubahuka gutumbera ukuri. Araheza arambwira ati burya rero ukuri dukwiye gutumbera, guheta ukundi kose n'urukundo. Padiri Bwa Kagabo yavuze ku izina rya Fondation yitiriwe Ruhuna yasavye indongozi za Katolika mu Burundi kubashirikira n'umuryango mu gikorwa batanguje cyo gusaba ko yoshirwa mu beranda. Turiko turakurikirana n'uyu muryango washinzwe na Musenyeri Bakimu Ruhuna ivyerekeye kumushira mu murongo w'aberanda. None rero twagomba kubasaba yuko mwebwe musuje imbere bizotunezereza kuko twebwe tumwihweje nkuko waserukiye umuryango yama bivuga ko twiyumvirije yakoze uko twiyumvirije arahari ko tumwishiramwo, niko tubona ko n'icubahiro Musenyeri Hakimu Ruhuna ari umweranda ko ico kintu tuteze imbere kushikaho kizoranguka. Mu kurindira ko biranguka, Musenyeri mukuru wa Gitega abazwa no kubona we yasubiriye yishwe azize amajambo yo kwiyamiza ubwicanyi yari yavuze. Y'imyaka 25 iraheze iryo bara iguye ngari wacu Burundi, umwungere yishwa kubera ijambo avuze, kubera inyigisho atanzwe. Ayo majambo yari yavuze hafubwa abatutsi bagera ku 648 bishwe n'inyeshamba zagwanya leta ico gihe hari mikambi bari bahungiyemo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega kwa 2025 ukwindwi 1996. Anamwe muri iyo murabe namwe mwitegereze imivyimba bene wacu irambaraga amajana n'amajana niyo zagirije ivyabishe nga bose n'abagore n'abana badashobora kwivuna, bari barabuza ababo muri gitugutu 93 gakeshi zabo baza gutuna muri aka gahinga, ariko abishe bo bariheje. Urubanza rwabo nuruhe bariko barayerera nk'ibicibwa nyene. Ndasemereye n'amakungu avyumve amabi mukora ateye isi yose. Ndabatakambiye nimushire hasi birwanisho, muhebe ubwicanyi, muronka amahoro kuko namwebwe muyashonje, muyarekere n'abandi dusubire kubana neza. Amahoro arashoboka tubishatse. Igitega Ruhuna yari yarashinze ikigo c'ababikira n'abapadiri abahaba bo mu madini atandukanye babwijwe rya Amerika ico bamwibukirako. Yagize umutima w'urukundo akatugwanira turiko turapfa nabi bariko baratwica bagira gute, akavuga ijambo ati muriko muronona agashusho k'Imana. Musenyeri Ruhuna yari umuvyeyi w'igitangaza, je naramumenye. Icyo ntazokwibagira kuri Musenyeri Ruhuna nuko